Si un leader politique devait se caractériser par une situation d'irrégularité qui nécessite qu'il soit arrêté, il le sera. Reka ndabaramutse ndamahe ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanywa ICTV nkuko mubizi tubandanya kubashikiriza inkuru zitandukanye ziba zivugwa mu bisata vyose harayabavugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano n'ibindi vyinshi bavyagiye biratangazwa. Katubashikirize rero amwe mu makuru yihuta avugwa kwahora ari umushikiranganje wa mbere General Alengiyome Bunyoni n'umugore wiwe ya Senta Bunyoni no mu rugo iwabo. Turaza kujayo tubabwire uko bimeze n'izindi nkuru zose twahejeje kwegeranya. Nezere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Alengiyome Bunyoni agiye kurenguka imbere y'ubutungane abazwe ivyo yagirizwa. Umugore wa General Alengiyome Bunyoni yafashwe, turaza kubabwira uko yajanwe gusambishwa ndetse n'ivyakurikiye mu nyuma. Uyo mu General Alengiyome Bunyoni yarara ku nzahabu, akanya ku nzahabu, akagenda ku nzahabu, ibintu vyose mu rugo kwa General Alengiyome Bunyoni inzahabu. Ati aya mafaranga yose Alengiyome Bunyoni yagiye arasanzaguza mu bintu nk'ivyo bidafise umumaro yose nibayegeranye bayaha abanyagihugu bakenye, Uburundi burashobora gutora akoyoko. Banywanyi bacu ni inkuru zitandukanye ziriko ziravugwa kuri uyo yahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Katubanze tubabwire ukuntu uyo mupfasoni wa General Alengiyome Bunyoni ya Senta niyo nkuru yarengukijwe. Ya Senta niyo nkuru akaba yarengukijwe abazwa ivy'umugabo wiwe. Makuru twamaze kumenya avuga ko uyo mupfasoni ya Senta niyo nkuru umukenyezi wa General Alengiyome Bunyoni yarengutse ku munsi w'ejo igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023. Akaba yararengutse rero ku biro vy'umushikirizamanza mukuru wa Republika Parquet General de la République. Ntivyashizwe ahabona ivyo yoba ariko arabazwa, akaba yatashe yidegemvya. Ejo ku mugoroba nanone harakwiragijwe igihuha ko General Alengiyome Bunyoni yoba yarekuwe kandi ko yatashe ku rugo iwe isaha 2 z'ijoro. Twakoze amatohoza kugira tumenye ko ivyo yoba ari ukuri ko General Alengiyome Bunyoni yoba yarekuwe ni nyuma y'impari zikomeye hagati mu bategetsi bakomeye b'igihugu. Ivyo rero ntabwo ari vyo, Bunyoni ntabwo yarekuwe, ahubwo amakuru dufise kandi yo kwizera avuga ko yakuwe mu gasho yahoramwo ku biro bikuru vy'iperereza. Gushika ubu turiko turabashikiriza no nkuru nta wuzi ikibanza gishasha uyo mu General Alengiyome Bunyoni yoba yajanwemwo. Ejo nyene hari n'amakuru yandi avuga ko hasatswe inzu ya General Bunyoni iri muri quartier Zeimeti i Bujumbura. Abagiye gusaka kuri iyo nzu iri Bujumbura kuri Zeimeti bakaba ngo boba baratangaye bayisanzemwo umupangayi ngo mu gihe bari biteze ko iyo binyegejemwo amafaranga n'ibigwanisho. Amakuru twaronse akaba avuga ko ataco bagiye gusaka bayitoyemwo kuko nyene ataco baronsemwo. Ejo rero hakaba none uno munsi bikaba bitegekanijwe ko General Bunyoni ashobora kurenguka ubwa mbere muri Parquet General de la République kuva fatwa akaba yari mu minwe yiperereza. General Bunyoni turarindiriye ko aza kurengutswa, turaza kubibashikiriza mu makuru yacu hanyuma. Ariko hagati aho hariko haravugwa vyinshi cyane kuri mu General, ku nyubakwa yabamo, ibitanda yararaho, toilette ziwe ndetse n'ibindi vyinshi cyane. Alengiyome Bunyoni akaba abazwa n'impamvu aryama ku nzahabu, akanya ku nzahabu, akaba ari byo vyanatumye umugore wa Bunyoni ya Sente niyo nkuru umukenyezi wa General Bunyoni yarengutse mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa Republika. Ariko n'ibindi vyinshi yabajijwe bitashizwe ahabona, akaba yarekuwe agataha yidegemvya. Bamwe bati uyu mu General yarakoze ibara kweri,
ati none izo miliyoni zose ziva mu mafaranga leta yamuhemba canke nyene nivyo y'ivy'igihugu. Abandi bati je mbona General Bunyoni ibintu yakora birengeye umurundi, ati nta murundi ashobora kubahuka kuryama ku nzahabu, akanya ku nzahabu, akambara inzahabu, ibintu vyose inzahabu, imiduga izimvye itagira uko ingana, kandi atari n'umukuru w'igihugu, n'igihugu turimwo ubukene gifise ibi bintu nakamaramaza. Ati je mbona ataco bitwaye kuko amafaranga akoresha yarayirondereye, kandi n'ufise ico amubaza nawe yocimubaza. Hari n'abandi batandukanye bagiye bagira icyo bavuga bati wubahwe cane, ati muze muratwihera amakuru, atamahera nibareke guta umwanya bayarondera, ati cryptocurrency yaravyoroheje ubika ibiharuro. Uyundi ati acteur ntiyigera atsindwa neva, turarindiriye ko General Bunyoni arekurwa agataha yidegemvya, kuko biriko biravugwa muri ivyo bihangange no kutumvikana n'amabanga yose Bunyoni abitse ntago bashobora kumupfunga kuko barazi ko ibara ryo rishobora kugwa. Uyundi ati none ko Bunyoni kw'ipete rya general afise ubudahangarwa ko mu Burundi atasentare n'imwe ihari yoshobora kumurengutsa, Bunyoni none iryo pete bari mukuyeko. Nabibutse ko hoba nakozwe ibishoboka byose kugira Bunyoni bamwaka ubudahangarwa. Ivyo rero akaba ari ivyo inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'u Burundi yari kubikora. Perezida Ndayishimiye akaba ariko yabisavye, ariko ngabo nabo bakavyikura ko bakavuga ko batobikora kuko ngo n'umukuru w'igihugu nawe arafise uburenganzira n'ubushobozi bwo kuba yo kwambura amapete General Alain Guillaume Bunyoni bakamukurako ubudahangarwa, maze agakurikiranwa adafise ubwo budahangarwa. Uyundi ati komeza mudutohoreze natwe, ati turiko turabatega yompi, ati bamwe muja muvuga Burundi burakenye, umuntu ntabwo yorara ahantu nkaho, akanya ahantu nkaho, akambara ibintu nk'ivyo mu gihe Burundi bukenye. Ati burya Imana iracamuduza canke yarabihevye canke bigeze he ngo arabirindiriye. Ati umugore wiwe niwe yamutanze, yaravuze ko Imana igiye kumuduza, maze umugambi wo gutembagaza ubutegetsi uca uburizwamwo, nubwo bariko barabinyegeza ariko turazi neza ko arico catumye General Bunyoni afatwa. Uyundi ati bamureka atahe, abakoze ibidakwiye gukorwa ni benshi, Imana imubabarire. Ati mbega Denise Nkurunziza nawe baramusatse canke nibihuha? Ego nivyo, wowe uriko uratubaza nimba Denise Nkurunziza baramusatse. Nivyo baramusatse gose, kandi itegeko ryo kumusaka ryatanzwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ngo yoba ariwe yatanze itegeko ryo kujya gusaka kwa Denise Bucumi. Ariko nanone tukaba tuzogaruka ku nkuru y'ivyo Denise Bucumi yoba apfa n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha. Turaza kubigaruka ku makuru yacu hanyuma n'icatumye aja gusakwa. Yundi ati none kugira sentare izo muburanye bisaba ko kuzobanza kumwambura ubudahangarwa. Ati zamura tubwira ibigezweho. Ati ntivyari bibabaje, ikibi nukuribwa n'utaziga. Uyundi ati izo nizo nkuru dukeneye. Ati none ko bayaguhaye kuba mutwaye amahera menshi. Ati ejo muzotubwira uko vyifashe kuko ni filime ya saison ifise ama episode menshi. Ego turabandanya kubibakurikiranira, inkuru zose shasha zigenda ziravugwa turagenda tuzibaha. Ngivyo rero hamwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cane kuri uyo General Alain Guillaume Bunyoni, umupfasoni ya Sente Bunyoni, mukenyezi wa General Bunyoni yarengutse ku munsi w'ejo mu biro vy'umushikiriza manza mukuru wa Republika, Parquet General de la République. Ntivyashizwe abona n'ivyo yoba yari karabazwa, akaba yatashe yidegemvya. Ejo ku mugoroba akaba harakwiragijwe igihuha ko General Bunyoni yoba yarekuwe, kandi ko yatashe ku rugo iwe isaha 2 z'ijoro. Ntivyari vyo, ahubwo yakuwe mu gasho yahoramwo ku biro bikuru vy'iperereza, nta uzi ikibanza gishasha yajanwemwo. Ejo nyene hakaba hari amakuru avuga ko
hasatswe inzu ya General Bunyoni iri muri quartier Zeyimeti Bujumbura. Abagiye gusaka baba baratangaye bayisanzemo umupangayi mu gihe bari biteze ko yoba inyegejemwo amafaranga n'ibirwanisho. Amakuru twaronse akavuga ko ataco abagiye gusaka bayitoyemwo. Ejo General Bunyoni bitekanijwe ko aza kurenguka uno munsi. Ivyirenguka rya Bunyoni turaza kubibaha mu makuru yacu yo hanyuma muraza kuvyumva.